Chade aho inyuma y'amatora y'ibizwa shingiro twagiye gukurikirana amatora y'umukuru w'igihugu ariko araba no munsi kwigenekerezo rya gatandatu Rusama umwaka wa 2024 ukwiyamamaza byararangiye byabaye mu mahoro n'umutekano utuntu duto turacamwo mu bintu by'amatora nitubura amatora y'amapise byiza na bibi abantu mu kwiyamamaza hari igihe barenga karimbi baba bari ku butegetsi cyangwa batavuga rumwe na leta bitwa ko bari muri opposition nk'ibyo twabonye amatora kwiyamamaza kwarangiye kwaheze icapo byerekana umukuru w'igihugu ariko aritoza byagumyeho kugeza no twagiye gutora bikiri mu kumabarabara ariko by'abandi barabikuyeho ntako murumva n'agakosa twarumvise yuko abo muri abatavuga rumwe na leta nabo hari abagiye gutabagura impapuro z'uko umukuru w'igihugu hamwe henshi ariko ibyo irashika usanga hari abanwanyi bafise kutihangana cyangwa kwihangana guke uno munsi rero mu gitondo ca kare abo muri Chade bazindukiye gutora umukuru w'igihugu cyo hatuvugana hagazaho umukuru w'igihugu yatoreye naho nyene yabaye mu mutekano ntangere hari hatekanye mugabo hari abajeje umutekano benshi kwe hari abasirikare benshi hari abantu benshi kandi birumvikana umukuru w'igihugu gatorera hama hacungerewe kuko abakiri umukuru w'igihugu batavuga rumwe na leta nabo nyene bariko baritoza mu mahoro n'umutekano kuko baremeye bakaja mu myiyamamazo ntiboreka kuja no gutora bagiye gutora rero ivyo tumaze kumenya habanga mu gisagara ca Njamena cyangwa haba hagati mu gihugu twose twarungitse y'abantu iriko bigenda neza abantu baratekanye bari ku mirongo batora nta kintu umuntu yovuga ati kirerekana yuko umutekano ushobora kuba muke ushobora guhungabana nta na kimwe bo hari ibyo bavuga kuri radio RFI y'abafaransa nabyo nyine jewe ndabyumva kuko buryo abafaransa ku kibazo cyo ngaha muri Chade bari mu migwi ibiri hari umugwi ushigikiye yahoze hari umukuru w'igihugu nakora cyane n'umukuru w'igihugu Mahamat Debi hakaba n'abandi bashigikiye utavuga rumwe na leta bitwa bakomeye cyane yitwa Succès Masra aba rero urumva ni ngombwa abashigikiye ubu babivuga uko abashigikiye bivuga kuko nk'abashigikiye Masra muri ko muraganira ngo bande bashigikiye Masra ko muraganira ngo Faransa ruvuga ruti barashobora kumwiba barashobora ibintu habaye ibintu bavuga ibintu byinshi ariko igikuru nuko kuva uko kwiyamamaza kuba gushika none munsi amatora ariko araba hatekanye nta kimenyetso na kimwe cyo cerekana yuko atamutekano uhari cyo ni cyambere cya kabiri abantu bose atoza kumenya abanyagihugu bo muri Chade barabaye mu bihe bibi byinshi ikintu bifuza cyane cyane ubu nuko igihugu cyabo cyotekana bagatwagwa neza bagatwagwa bidegembye bakumva ko ari mu mwidegembyo bakumva ko bishyira bakizana mu gihugu cyabibarutse bakumva ko babana neza kuko baravuga ngo hari abakirisu hari abamizirima abayisilamu hari abepfo hari abaruguru ibyo byose n'ubudasa abantu bashobora kubana muri bwo iby'amoko ibyo byose ni ibintu abantu bashobora kwihanganira bakabana muri byo nico mbona abo
tuvugana batari bake bifuza bavuga ati twebwe dushoboye kubana neza bariya na twebwe tugashobora guteza natwe igihugu cyacu imbere gatera imbere tukava muri ibi by'indwara mfata kibanza tugasubira mu ntwaro ijejwe n'ibyitwa shingiro l'ordre constitutionnel mu kirundi bati twebwe ibyo duhimbara byo tunezera gusumba ibyo hari abavuga ngo amatora asukunuka ameze ukunuka ibyo byo duhimbara tubonye yuko tuvuye muri iyi ndwara mfata kibanza tukaja mu ntwaro yubahiriza ibwirizwa shingiro so ni ikintu gihambaye kuri abanyagihugu ngaha muri rusange rero warumbajije uti abantu batavuga rumwe na leta nabo boza baripanga gute kugira batsinde mfatiye nko ngaha uko byagenze aha muri cyane mfatiye nko ngaha muri cyane uko byagenze ni ukuvuga imbere y'uko batora ibwirizwa shingiro uwo Succès Masra yigisha yuko bategerezwa gutora oya ariko mu nyuma sinzi ingene yumvikanye n'abarongoye igihugu n'umukuru w'igihugu Mahamat Debi sinzi ingene bumvikanye mu nyuma twumva bwiye abanwanyi bati mutore ego hama mbere mu nyuma uwo Muhammad acashinga leta acashira nk'iyindi leta nshire mugabo mu leta mfata kibanza nawe acamushikira nganje wa mbere hari nabo byatangaje kubona bataramara n'umwaka umukuru w'uyitoza umushikira nganje wawe wa mbere nawe witoza bavuga bati bari kubandanya uko bari barumvikanye kugira ngo ntibacanishemwo abanyagihugu rero nka hamwe aya matora yogenda neza ntavemwo induru ntavemwo gucanamwo agatuma abanyecyadi bava muri za ntwaro mfata kibanza bakagenda mu ntwaro ishingiye kuri ibwirizwa shingiro batoye mu mahoro n'umutekano bagashinga leta ihumuriza bose yobera intambwe ikomeye bateye kandi yobera akarorero ibihugu bitari bike aho usanga bari ku butegetsi n'abari muri opposition batavuga rumwe na leta bama bariko barajyana basambura igihugu rero kugira ngo abantu muri opposition bashobore kuzohora batsinda ntibyorosha ariko birashoboka turazi uburorero butari buke mu Burundi byarabaye abantu muri opposition baratsinda muri Senegal biruka kuba hari n'ahandi byagiye biza biraba birashoboka ariko bisaba ubwitonzi bwinshi iyo utari ku butegetsi kugira ngo ushobore gutsinda temewe uteza kuba ushigikiwe n'abanyagihugu benshi n'abanyamahanga benshi ukaba ufise imigambi itomoye yumvikana kandi abantu bakabona ko ufise kwihangana bakabona ko uramutse utowe utaja kugira ibyo kwihora ihori uramutse utowe kuzoshira imbere inyungu ya bose utazoshira imbere gusa inyungu y'umugambwe wawe inyungu y'ubwoko bwawe inyungu y'intara uturukamwo ku nyungu y'abagenzi gusa ariko uzogendera inyungu y'abanyagihugu bose bo mu bwoko bwose bo migambwe yose mu madini yose ku bitsina byose bose bakumva ko boroheje nico abantu baraba iyo bamaze kubona rero kuvuga kandi ukabigendera nta kibuza uko bashobora kugutora cya kabiri ni ibyo kwihangana ntiwiruke n'ubutegetsi ngo shaka ubutegetsi ubunyene oya ukihangana ko gushikira ubutegetsi bisaba kwihangana wihanganye birashoboka cya gatatu ku muntu ari muri opposition atari ku butegetsi kugira ngo ashobore gushikira ubutegetsi nuko yemera agakorana n'abandi ntame yigunga ngo ndakomeye mezugu akemera agakorana n'abandi narabonye ndayakorana n'abandi kandi yari afise ingufu zikwiye ariko aravuze ati ndakamaro abantu ko umuntu yijana ngo arakomeye ukomera cyane gusumba mbere ugahumuriza bwose iyo uri kumwe n'abantu katanije n'abandi niyo abantu batacabona ko ukorera umugambwe wawe ukorera ubwoko bwawe gusa ibyo birahumuriza abantu
benshi. Ivyo rero ni bikuru bikuru abo bantu batavuga rumwe na leta boza barashimikirako, kubera muri politike abantu dukunda gukora amakosa, ibinda bivuga ko ndabizi natwe twarayakoze muri Frodebu, nukwama nantaryo bumviriza abantu, impanura abantu batanga bati nyabuna ahigenza uku, nyabuna ahigenza uku. Twebwe mu makosa twakoze muri Frodebu nuko twagiye kwishiramo ibintu by'intwaro ya demokarasi, amatora asukuye, amatora mezuku, aho abantu bigenga muri yo akorerwa mu muco, abantu bahiganwa hagahiganwa amaprograma bimwe bita mu gifaransa ngo élection apaisée, libre, transparente, démocratique. Ibyo nabyo muri Afrika ntari hari. Mbere ubu no kwisi yose bitangwe kuja birazimangana buhoro buhoro. Turabona ibiba mu bihugu bahora bavuga ngo niho bya rutura ngo bizi demokarasi, leta zunze ubumwe za Amerika, abafaransa, ariko turabona ibibayo. Nta cigwa kinini boza baraduha nabo nyene kuko birabagora. Rero abantu muri opposition abatavuga rumwe na leta barashobora kwihenda bakavuga ati harabadushigikiye kuri izi nzira zibiditwa ngo ni bya demokarasi, kumbe atari byo, kuko ugize kude tuzona amushigikiye, ukoresheje ingufu zona bamushigikiye mu kanya gatoyi we bakaguheba bakakwibagira. Abantu rero kuharura ku ngufu za bakavuga bati twebwe turafise programa, turafise ingene tuzoshikiriza iyo programa, turafite ingene tuzovyigisha abanyagihugu bakabyumva. Ntipugume duharura ngo naka ngo arakomeye, igihugu runaka rurakomeye, ishyirahamwe runaka rirakomeye zodufasha, sibyo. Ibyo rero abantu bo muri mu opposition batavuga rumwe na leta bagiye bari bavuga ngo abantu bashigikiye bazokwama ariko barihenda bame baguma kuri y'ubutegetsi. Nukuja hamwe n'abandi bakongereza ingufu, bakongereza uburyo, bakongereza ubwenge, niho abantu bashobora kuja hamwe bagahindura ibintu bagashikirana ubutegetsi.